Abakunzi b'Ikimamara TV twizere ko mumeze neza aho muherereye hose nkuko natwe mubibona tumeze neza. Kuri microphone akaba ari Odimix, inyuma ya kamera Save. Uno musi nkuko musanzwe mubimenyereye mu Kimamara TV dukunze gukorana n'abantu benshi b'impano zitandukanye. Uno musi tukaba twasubiye kugendera umwe mu bajene entrepreneur bacu. Ngira ngo murabibona kuri pancarte ahantu twicaye naho tutorinda turavuga uwari wobu abantu benshi bamaze kubona ahantu twicaye ndazi ko benshi baca bavuga ko mweneho baramuzi, ariko reka tushime tumubahe abidondore kugira ngo ntitubajaniranye. Turakora mu amahoro meze neza. Ego namumeze neza. Ego cyane tumeze neza cyane. Ikimamara TV rero musanzwe mumenyereye dukorana n'abanyempano batandukanye, tukaba dukunda gukorana cyane na Kijaja Rupatisi. Ariko no munsi rero tuje nko kumvo yo ku nanje ndafise byinshi byo kumubaza inyuma yo gutegura anniversaire y'umu CEO wacu. Tukaba twashoboye gutanga gato ivuye kwa Kijaja. Hari benshi bari bashingiye intahe bari barahevye kurya amagato, ariko bamaze kurya kuri gato ya Kijaja benshi baranshingiye intahe barambwira ati vraiment gato ahantu mwayikuye musubireyo ahubwo mugume muvuka gushasha kugira ngo tubashe kumva ubwiza bw'amagato. Kijaja Rupatisi ni rihe banga ukoresha kugira ngo n'abari barahevye kurya gato bayifunguye baca bavuga ati burya tukeneye ko muguma muvuka? Ibanga sinzi ndarivuge gute, n'umutima mwiza cyane ndabikora n'umutima mwiza. Hama igato zo kwa Kijaja aho zigeze hose zirisa, kandi nta wigeze azifungura ngo ivyo mwakiriye urya munsi ibaze jewe rero ayo nama nakira iminsi yose yo tuzitanze. Twama twakira abantu bari barananiwe kurya amagato, ariko kuba ariko igihe batanguye gufungura amagato y'iwacu batanguye kubona yuko bagifise ivyizigiro yuko bokoma bafungura amagato. Mbo ni turi ngaha ngo dukore nk'uko abandi bakora, dukore nimba ari mikate nimba ari biki tubikore nk'uko bobo babikora, ariko turi ngaha kubera tuzane difference, tuzane itandukaniro riri hagati yanje nabo. Ego rero nimba nabikoze kurya tugashima kuba ikintu do qualité, nuko natwe twifuza gushika kure dukoresheje ibintu vy'amakalite gusa. Kwa Kijaja ushaka ibintu vya qualité uza kwa Kijaja. Ego Kijaja Rupatisi umujene entrepreneur uramaze turiko turaraba twaje ngaha tugishika ntitwasanzeho wewe ahubwo twasanzeho abandi bajene nkatwe bagenda bariko barakora ibikorwa bitandukanye. Cyumvikane ko aho ugeze urashoboye kuba uteza imbere abandi bajene mu kubaha akazi bakora. Wohanura iki abandi bantu bashobora kuba bafise ibyo bakora ariko bagashima kwiteza imbere bonyene badashobora guteza imbere abajene nkabo nkuko nawe ubikora umaze guha akazi benshi? Ego jewe kubaho hari kano kazi nagatanguye ndi umwe heze imyaka myinshi, si mike kandi si myinshi, nagatanguye ndi umwe, ariko kurya kuntu bavuga ati ngo turaba egoiste abanyafrika, je narashimye kuja inyuma y'iryo jambo, sinashimye kurikurikira. Rero nashimye kuza ndatanga akazi aho bishobokera bivaye n'ubushobozi dufise, nitwokwikorana vyose ngo tubimare. Rero mu kubaha akazi ko wanje vyavaye n'ukuntu nabonye yuko ngenda nagukirwa, nashobora gutanga ibintu ku gihe mu gihe nobandanya kubikorana, nshashima kuza ndagatanga uko. Hama ndashobora guhanura abajene entrepreneur. Hari abajene entrepreneur mu vyumviro n'abandi bari en application. Rero ndashobora kubabwira ati kubatera intege, ndabatera intege mu bandanye mukora ico muhamagariwe canke ico mufise ku imigambi mu bandanye mushika kora. Hama ikindi naco kucerekeye irya anniversaire yo mu CEO wanyu wa Ikimamara Agency, nukuri vraiment nanje narashitse harya nabonye abantu badasanzwe bari harya, kandi bari mu munezero n'abarongoye Kings Water mu Burundi bari harya, kandi amazi ameze neza cyane twarayanyoye na jewe naranezerewe cyane. Hama CEO nka CEO twategereza kumukorera ibintu vy'amateka. Ego Kijaja Rupatisi uyu mwanya n'umuntu ki wifuza gushika kuki? Kijaja Rupatisi yifuza gushika ku ndoto ziyo. Ndifuza yuko
nzoba mu bantu bashobora gukora amagato ashika ibwami, ashika muri Imana binshobokeye ibinyemereye nkaza ndakora n'amagato ashika muri presidence. C'est-à-dire ndinze nshika harya nuko igihugu cyose nzoba baranyizeye. Ego. Birashobora gushika n'inyuma y'igihugu ashikaye. Ego nukuri. Kubera Imana. Urabona ibintu vy'ubu ubishiramo gusenga cyane bigakunda. Bitangurira ukiri umwe ukaba ufise vision mu mutwe ukagenda urayikurikira biciye mu bikorwa bukiye ugasanga urahafashe bukiye ugasanga urashoboye gusohoka mu buryo utarutahura. Ego. Kijaja Patrice twarakubonye mu nama z'ugwarukanya kubahwa president w'igihugu cacu ari umuvyeyi wacu yari yateguye twarabonye warashoboye kuhashika. Nakahe kajambo yatekereye abajene ugwaruka nkatwe n'urundi gwaruka kumbere rutahashitse nakahe kajambo yo barabatekereye kugira ngo mukamenyesha abandi batashoboye gushika. Jewe nka Kijaja Patrice ndashaka gutera intege. Ahantu hose uzokumva audio iriko iravuga vy'umukuru w'igihugu cyane cyane ku mujene nukuri uzofumureka ivyo uriko urakora hama umumvirize umuhogozi kuko adufitiye imigambi myiza imigabo myiza uzi ukuntu atwiyumvirako yifuza yuko twebwe atubwira ati ni mwebwe nkomezi zacu tugifise. C'est-à-dire mwijajaye gatonya ni gatonya uburundi bwoba bucuramise. Rero ubutunzi bw'igihugu buri muri twebwe niko yama tubwira ati ni mwebwe twiteze amaso ni mwebwe b'inkomezi zacu ni mwebwe musigaye igihugu n'ikiwanyu mu gikore mutanga akazi mutanga ubuzi muzana amaproji. Yaranatanze n'imiliyaridi 48 avuga yuko mu shirahamwe paeje avuga yuko ashaka gusa abajene bazotera imbere paeje bateza imbere ibaguranane. Urumva iyo ni imigambi myiza umuvyeyi wacu adufitiye. Rero kirya gihe twari harya yaratweretse imigambi y'ipiripiri guta umuntu ashobora gukora ipiripiri bikagenda neza ayishora mu Bushinwa. Imigambi myinshi yarayivugiye harya nukuri turamushimiye kandi namwe bw'abajene muri ko muranyumviriza mumenye yuko umuvyeyi wacu abiyumvirako kandi adukunda cyane kandi afise uzo muze muratiza uguti umugutwi abavyeyi bacu wumve ukuntu batwiyumvirako. Kirya gihe yaravuze ati yashobora kutubwira ati mu majambo yavuze yaratweretse gute Uburundi ari bunini gute Uburundi ushobora gutera imbere ukoresheje mufashanije n'amakoperative n'amashirahamwe ugatanga akazi ruguru hama ibintu vyawe bikazi Bujumbura ukabikorera ukakora uko donc umwembo bazanye ugashobora donc gute amashirahamwe ashobora kuba abakozi biwawe. Yaratwigishije ukuntu tudashobora gusesagura amafaranga. Ivyo vyose biri mu bumenyi nashobora kwakira hari kandi turacamwiteze ko vyinshi. Rero nawe umuntu uri kurakurikirana Ikimamara TV wumvise yana majambo ndiko ndakubwira baho witeze ikintu gishasha kuri wewe baho witeze izindi nkomezi zishobora kuza kuri wewe umwanya n'umwanya baho witeze gukora en pratique y'ibintu urimo kwiyumvira nka projet ufise. Bon nico no gira nka conclusion ku bintu vyabaye urya munsi twatewe iteka. Murakoze. Turagusavye terakamo abajene bariko barakurikirana iki kiganiro bari muhira gira akantu babwiye vraiment nabo bahaguruke bakora. Bantu b'Imana nuzokwigera utangura nuzokwigera uhaguruka ukishaka kuryama banza wibagire kuryama banza wibagire kwicara banza ubone ugenda gukora kura amaboko mu muzu uje gukora. Nk'ubu Ikimamara TV abaronse akazi abaronse ubuzi ni benshi suko bagumye baryamye nuko basohotse barabarondera nejo ubundi wokumva ati Kijaja yaduhama yatanze akazi undi muntu muri Ikimamara TV yamwisinye kuzomuza aramuhemba wumva aho azoba yarakuye amaboko mu muzu. Rero nawe ndagusaba gukura amaboko mu muzu urabice cyo cyose utangura gukora. Umujene adafise projet ni nkuko yoba ariko arica ubujene bwiwe.
subira utange adresse ku batazi aho Kijaja akorera tusubire tubibutse kuko turazi benshi barahazi mugabo subira ubatera kamo n'abatarajya ku gato yawe ubatera kamo ko kuza Kijaja akorera mu nyubakwa za Kamenge Business House hagati ya 12 na 13 ibarabara rya 12 na 13 ku kaburimbo kuri terminus. Ushatse nimero yacu ushobora kuturonka ni 69 390 296 niyo nimero dusanzwe dukoresha. Reka tubashimiye. Yego namwe ndabashimiye kukuntu mushishikara kutitaho no kutugendera nukuri nta rungu tuzofata uronse mu gihe mwebwe mukiriye murakoze.